Tawutuhanisha nimwumvirize mwabihugu mwese, isi niyitonde hamwe n'ibiri muri yo byose. Umukama Imana nawe abicabona tubagiriza, we muhanyi abagiriza ari mu ngoro yiwe nyeranda. Nkako nguwo umukama arasohotse ava mu kibanza ciwe, aramanutse agendera ku mataba y'isi. Imisozi irayonga munsi yiwe, imibande irashwanyuka nka kurya kw'ishashara ryakiwe n'umuriro, nka kurya kw'amazi asheshwe ahamanuka. Ivyo vyose biba kubera ububisha bwa bene Yakobo, kubera ibicumuro by'umuryango w'Isirayeli. Ububisha bwa bene Yakobo nubuhe? None se Samariya, ibitabo by'Ubuyuda nibihe? None se Yeruzalemu? Samariya nzoyigira ibihongo by'amabuye mu murima, ndayigire umurima wo guteramo imizabibu. Nzotembagariza amabuye yayo mu kabande, nzure imishinge yayo. Ibigereranyo byayo byose bizomenagurwa, ivyo yahembwe byose bizoturirwa n'umuriro, ibigirwamana byayo byose navyo ndabitikize. Nkako ko vyegeranijwe bivuye mu mpembo y'umumaraya, bizosubira kuba impembo y'umumaraya. Ngiri iryo tuyagiwe n'umukama. Ndabahaye mwiriwe. Tugeze ku gitabo c'umuhanuzi Mishe. Nguko twama tubigira ku gitabo kimwe kimwe, tubanza kuraba izina n'akaranga, ubwa kabiri tukaraba ibice by'ico gitabo, ubwa gatatu tukaraba intumbero y'ico gitabo, ubwa kane tukaraba Yezu Kristo muri ico gitabo. Uno munsi rero tuza kubona ivyo bitatu vya mbere, ni ukuvuga izina n'akaranga, ibice by'ico gitabo n'intumbero y'ico gitabo. Ubwa mbere rero izina n'akaranga. Citwa igitabo c'umuhanuzi Mishe kuko ibiri muri co vyose ari vyashikirijwe n'umuhanuzi Mishe. Ibiri muri ico gitabo vyose ni vyashikirijwe n'umuhanuzi Mishe. Uwo rero yavukiye ahitwa Moresheti
Moresheti, mu Buyudeha amaja mu burengero bw'ahitwa Hebroni. Ni mu Buyudeha rero yavukiye ahitwa Moresheti mu burengero bw'ahitwa Hebroni. Yaranguye ubutumwa bwiwe ku ngoma z'abami batatu. Umwami Yotami, umwami Akazi n'umwami Ezekiyasi. Umwami Yotami, umwami Akazi n'umwami Ezekiyasi. Ni ukuvuga mu gihe c'abahanuzi Ozeya na Izaya. Mu gihe nyene c'abahanuzi Ozeya na Izaya, murumva muri ico gihe hari abahanuzi batatu. Hari uyu muhanuzi Mishe, hakaba umuhanuzi Ozeya, hakaba n'umuhanuzi Izaya. Hagati y'umwaka 740 n'umwaka 687 imbere ya Yezu Kristo. Murazi yuko baharura bamanuka hagati y'umwaka wa 740 n'umwaka wa 687 imbere ya Yezu Kristo. Yakuriye mu mihana kure rwose y'ibisagara. Nico gituma vyamworoheye rwose kwiyamiriza ibisagara binini binini kumwe k'umuhanuzi Amosi. Yakuriye mu mihana kure y'ibisagara, bica biramufasha kwiyamiriza ibisagara vyakorerwamwo amabi. Iyo akurira muri ivyo bisagara yari gukingira ibisagara yakuriyemwo, kuko kumbure yoba yarabikunda, mugabo yakuriye mu mihana, bica biramworohera kwiyamiriza ibisagara binini binini vyagirirwamwo amabi ababaza umukamo. Yakoresheje imvugo itumbereye atarinze guhimbura hirya no hino. Yakoresheje imvugo itumbereye atarinze guhimbura hirya no hino, ku buryo hagize n'ishusho akoresha ngo agereranye ikintu yashaka kuvuga, yakoresha ishusho bose baca bategera. Igitabo kiwe cyose rero nta bintu bihinyitse birimwo, n'amajambo atumbereye, naho hoba harimo ishusho yoba yakoresheje kugira ngo agereranye icyo ashaka kuvuga, yakoresha ishusho bose baca bategera. Mu gitabo cyose c'umuhanuzi Mishe haguma hakurakuranwa amagorwa agiye kugwa ku bwami bwa Yuda no ku bwami bwa Israeli, n'imihango y'amahoro n'imigisha igiye kurangurwa muri ubwo bwami nyene. Hakurakuranwa amagorwa agiye kugwa ku bwami bwa Yuda no ku bwami bw'Israeli, aya magorwa agaca kuranwa n'imihango y'amahoro n'imigisha igiye kurangurwa muri ubwo bwami nyene. Ibyo rero biratuma benshi bajuragirika,
ivyo biratuma benshi bajuragirika, kuko ivyari bimenyerewe nuko abigenjeje nabi bakanka n'impanuro z'ababakebura ku izina ry'umukama bamenyeshwa amagorwa agiye kubagwako, kandi batisubiye ko ayo magorwa akabagwako. Ivyo nivyo vyari bimenyerewe. Abigenjeje nabi bagahanurwa ntibumve, baca bamenyesha amagorwa agiye kubagwako, kandi batisubiye ko ayo magorwa agaca abagwako. Mu nyuma biboneye ingene amagorwa babonye yose aribo bayikwegeye ku bugaba bwabo no kuri ayo mabi bakoze, bakigaya kandi bagahinduka, niho baheza bagashikirizwa imihango y'amahoro n'imigisha igiye kuranguka. Ubu rero bari barahanuwe ntibumva, none rero barabonye yuko amagorwa yose babonye nibo bayikwegeye kuko bigenjeje nabi, nibo bayikwegeye kuko baze kumvira ababahanuye. Ubu rero babonye ko aribo bikwegeye, bakisubirako bagasaba ikigongwe. Muri ico gihe rero bagaca bamenyeshwa ibigiye kubashikira vyiza, ingene umukama yabarekuriye, ingene agiye kubagarukira, ingene agiye kubahunda imigisha kuko bavuye muri kakabi. Ivyo rero nivyo vyari bimenyerewe. Iyo bigenjeje nabi bakamenyeshwa amagorwa agiye kubashikira, iyo bisubiyeko bagahabwa imihango y'amahoro n'imigisha bigiye kubashikira. Muri iki gitabo rero c'umuhanuzi Mishe siko bimeze. Ugira uratangura ugacushikira ku magorwa ariko arabugwa azobashikira, agace gakurikira ugacushikira ku mihango y'amahoro n'inema y'imigisha bagiye kuronga, ugahita ukagira uti none bisubiyeko, ukabirondera ukabibura. Ubwo nyene bahejeje kumenyesha iyo migisha, ugaca usubira kubona ayandi magorwa agiye kubashikira, uti none ubu naho vyagenze gute? Ubwo nyene bahejeje kumenyeshwa ayo yandi magorwa, ukaza wumva iyindi migisha bagiye kumenyeshwa no igiye kubashikira. None ivyo bintu bimeze gute? Uruvangatirane, uva ku magorwa uja ku migisha, uva ku migisha uja ku magorwa, uva ku magorwa uja ku migisha, uruvangatirane. Bigaca bituma rero benshi bajuragirika. Ubu rero hari abiyumviriye ko ivyo vy'imihango vyoba ari ivyongewe ko mu nyuma, n'abiboneye ko nabo vyashitse bagatwarwa mu mahanga kugirwa imbohe, hageze igihe bakarekugwa bagashobora kugaruka mu gihugu cabo. Urumva hariho ababibonye gutyo baca bagira bati ntibishoboka, ubwo ruvangatirane nta kundi umuntu yorutegerera. Abo barabonye ingene n'abari baratwawe kw'imbohe mu mahanga bahavuye bari kugwa bakagarukanwa mu gihugu, nibo boba barongeye ko ivyo vy'imigisha, kuko igihugu c'Imana nicoza ngo kimenyeshwe amagorwa bigarukiraho. Mugabo abo bavyiyumviriye gutyo sivyo, ko hoba hariho abandi bongeyeko ivyo vy'imigisha, ari uko babonye ko n'abari baratwawe mu mahanga boba baragarutse
bagaca bavyongera ko mu nyuma mugabo bitoba vyaravuzwe n'umuhanuzi Mishe. Sivyo. Mu gihe c'umuhanuzi Mishe arico gihe c'abahanuzi Ozeya na Izaya, harashwaye mu banyisirayeli bose no mu bayuda bose ishaka rinini cane ryo kwitega umucunguzi. Hamwe abo bahanuzi nyene bavuga ingene Imana igiye kugarukira igihugu cayo n'ivyiza umucunguzi azobazanira. Ngiye insiguro ya mbere. Hahandi muri ico gihe c'umuhanuzi Mishe, umuhanuzi Ozeya, umuhanuzi Izaya, haje ishaka mu banyisirayeli, mu bayuda ryo kwiyugururira umucunguzi. Hahandi aba bahanuzi nyene bamenyesha ivy'umucunguzi Imana izoteba ikarungika n'ivyiza uwo mucunguzi azoheza akabazanira. Ubu rero abo bahanuzi bagaca bavuga ingene Imana itegerezwa kugarukira igihugu cayo. Muri ico gihe rero haca hamenyeshwa imihango y'imigisha y'amahoro ibizoheza bikaboneka, Imana igarukiye igihugu cayo, Imana ikirungikiye umucunguzi n'ivyiza uwo mucunguzi azoheza akazanira nabo azobaje gucungura. Ico ni ca mbere. Ica kabiri naco nuko muri ico gihe nyene hariho umwami yitwa Senakeribu wa Asiriya, yateye umwami Ezekiyasi i Yerusalemu. Umwami Senakeribu wa Asiriya yateye umwami Ezekiyasi i Yerusalemu. Mugabo aza i Yerusalemu afise ubwishime bwinshi cane, avuga ko atamana nimwe yigeze ikiza abo yateye hose ibitero vyiwe. Yazananye ubwishime bwinshi cane, avuga ati aho nagomoye ingabo zanje hose ngahatera, nta mana nimwe yigeze ikiza abo nateye. None rero ni Yerusalemu niko bitegerezwa kumera. Abanyayeruzalemu ntibishime kuri iyo mana yabo, aho nagiye gutera hose niko byagenze. Namwebwe i Yerusalemu mwitege, nta na hamwe bigeze bashobora kuronka Imana ibakura mu minwe yanje. None rero namwebwe mwitege, niyo mana yanyu ntizoshobora kubatabara. Mu kubihana ataravyandika mu makete yaciye arungikira umwami Ezekiyasi amakete yo kumugabisha. Mwumve, yarateye mu bindi bihugu, arabona ingene aho yateye hose yagiye arabasyokora abigarurira. Bari bafise imana zabo basenga, bari bafise imana zabo, nta mana nimwe yigeze ibatabara. Atagira ati namwe bantu b'i Yerusalemu mubimenye, aho nateye hose nta mana nimwe yigeze itabara abo nateye. Namwebwe mubimenye, niyo mana yanyu ntizobatabara. Uwo rero ni Senakeribu umwami w'i Asiriya. Umwami Ezekiyasi aronse ayo makete yarimwo ako gasuzuguro,
aca agenda kuyasomera mu gisengero c'i Yerusalemu, yongera asaba abantu biwe bose gusenga. Yaciye agenda gusomera ayo makete mu gisengero c'i Yerusalemu, aca asaba abantu biwe bose gusenga. Ubu rero wa mwami Senakeribu yagomoye ingabo ziwe zamaze gukikuza Yerusalemu. Ubu rero umwami Ezekiyasi yabonye yuko ari ingabo zikomeye, mugabo ayo makete arimo agasuzuguro kangana gutyo, harimo ngo niyo mana yanyu ntizoshobora kubankura mu minwe. Atagenda gusomera ayo makete mu gisengero c'i Yerusalemu, atabwira n'abantu biwe bose gusenga. Bwakeye basanga ingabo za Senakeribu ari imivyimba gusa. Bwakeye basanga ingabo za Senakeribu ari imivyimba gusa. Dukeyi twarokotse twasubiye inyuma kubara inkuru. Dukeyi twarokotse twasubiye inyuma kubara inkuru. Umwe Senakeribu amanyama yose acarahera. Hanyuma abo mu nda ya Senakeribu baba aribo bamwisogotera. Murumva ingene yahejeje nabi. Yagize ubwishime bwinshi, aho nagiye gutera hose nta mana n'imwe yigeze ikiza abo nateye. None namwe Abanyayerusalemu mubimenye, niyo mana yanyu ntizoshobora kubankura mu minwe. Umwami Ezekiyasi akagenda gusomera ayo makete mw'isengero ry'i Yerusalemu, acasaba n'abantu biwe bose gusenga. Bukeye baca basanga za ngabo za Senakeribu zose n'imivyimba. Dukeyi twarokotse twabaye utugenda kubara inkuru. Senakeribu amanyama acarahera, abo mu nda ya Senakeribu aba aribo bamwisogotera. Ico gihe Imana yo muri Israeli, Imana y'Ubuyuda iraninahazwa cane kumwe n'umwami Ezekiyasi, kuko baciye babona yuko Imana y'Israeli, Imana y'Ubuyuda atari co kimwe n'izindi mana zo mu bindi bihugu. Umwami Ezekiyasi atigeze agwana, mugabo abasirikare bari bagiye kumutera bagasanga ni imivyimba gusa. Iyo mana icira ninahazwa, n'umwami Ezekiyasi acara ninahazwa. Hanyuma ivyo bica bituma n'imihango n'imigisha ica imenyeshwa abo bo muri Israeli no muri Yuda. Kubera iki? Abansi bari babahanze batikiye. Ubera ko n'abansi bari babahanze batikiye, bagiye kuronka amahoro, bagiye kuronka imigisha, bagiye gutekanirwa. Imigisha ya mbere rero yari ijanye n'abo banzi Imana izotikiza ikarokora abantu bayo. Imigisha ya kabiri nayo yari ijanye n'umukiza Imana izotera ikarungikira igihugu cayo. Murumva ku ruhande rumwe Imana yarabuye ko izotikiza abanzi b'igihugu cayo. Ubwa kabiri Imana irabura ko izorungika umukiza. Murumva rero ivyo nivyo vyaciye bituma mu byo umuhanuzi Mishe yavuze habamwo uruvangatirane rwo kubura amagorwa no gucashikiriza imigisha.
iki rero cari igice ca mbere, izina n'akaranga. Ni ukuvuga igitabo c'umuhanuzi Mishe, hanyuma akaranga nako turumvise ingene ivy'ico gitabo bimeze. Ubwa kabiri, ibice vy'iki gitabo. Mu kuvuga ibi bice nza kugenda buke buke kugira ngo dushobore kumenya ibikuru bikuru vyagiye biravugwa mu gice kimwe kimwe. Iki gitabo kigizwe n'ibice 4. Igice ca mbere, Umukama aburanya Israeli n'Ubuyuda. Umukama aburanya Israeli n'Ubuyuda. Ni ikigabane ca mbere gushika ku kigabane ca gatatu. Kubera iki Umukama ababuranya? Baragwije ibigirwamana. Baranyaze imirima n'amazu. Baracinyije abo muri bo bari berekanye ko ari intwari, baca babanyaga n'utwabo. Baracinyije abo muri bo berekana ko ari intwari, baca babanyaga n'utwabo. Abo baye abahanuzi bazimije igihugu c'Imana kuko bironderera gusa ivyo barya. Abo baye abahanuzi barazimije igihugu c'Imana kuko bironderera gusa ivyo barya, aho guhanura bakavuga gusa ibiryosha abantu ngo abantu babihere ivyo barya. Aho guhanura bakavuga ibiryosha abantu kugira ngo abantu babihere ivyo barya. Abakuru bo muri Siyoni bagoramitse ubutungane, bagaca imanza ari uko bahawe ibiturire. Abakuru muri Siyoni bagoramitse ubutungane, bagaca imanza ari uko bahawe ibiturire. Muri ico gihe ubutungane ntibuba bukibaye uko bwategerezwa, baca bagondamikira iyo wabahaye ibiturire ashitse. Abahereza mvuka bigishijwe vyonyene ari uko bahawe ingero. Abahereza mvuka bigishije vyonyene ari uko bahawe ingero. Abagize ivyo vyose rero bamenyeshejwe ko bagiye kwibonera ko ivyo bagize navyo ko Imana igiye kubisambagura. Abagize ivyo rero bamenyeshejwe ko bagiye kwibonera ko ivyo bagize navyo bamenyeshejwe ko Imana igiye kubisambagura. Murumva rero Umukama ntiyaburanije abo Banyisirayeli n'abo Bayuda kubusa, mu gihe bagwije ibigirwamana, mu gihe banyaze imirima n'amazu, mu gihe bacinyije abari berekanye ko ari intwari bagaca babanyaga n'utwabo, mu gihe abo bayabahanuzi bazimije igihugu kuko bironderera gusa ivyo barya. Abakuru nabo bakagoramika ubutungane,
kubera ibiturire abahereza mwuka nabo bakigisha kuko bahawe ingero. Murumva ibyo byanezereje umukama. Ico rero ni icambere, igice ca mbere umukama aburanya Israeli. Igice ca kabiri ivyemerewe Siyoni. Ivyemerewe Siyoni, muze kumviriza mwumve yuko hari aho bihuriye n'ibi vya mbere. Ubwa mbere bahejeje kwagirizwa amabi, niba natubwiye yuko bisubiyeko. Mugabo igice ca kabiri ni ivyemerewe Siyoni, ni kuva ku kigabane ca kane gushika ku kigabane ca gatanu. Mukaba muzi ko Siyoni niwo mutumba igisagara ca Yerusalemu cari cubatsweko. Umusozi wubatsweko ingoro y'umukama uzoja hejuru y'ibindi misozi yose. Umusozi wubatsweko ingoro y'umukama uzoja hejuru y'iyindi misozi yose. Amakungu yose azokwirukira Yerusalemu abariho umukama ayigishiriza inzira ziwe. Amakungu yose azokwirukira Yerusalemu abariho umukama ayigishiriza inzira ziwe. Amahoro azoba umurengera hamwe inkota bazicuramwo amasuka, amacumu nayo bakayacuramwo imihoro. Amahoro azoba umurengera hahandi inkota bazicuramwo amasuka, amacumu nayo bakayacuramwo imihoro. Ubu rero bari bafise ibigwanisho byo gusubiranamwo bicana canke byo kwikingira. Ubu baca babihinduramwo amasuka yo kurima n'imihoro yo gutema aho bashaka kurima, ibikoresho byo kurima. Umwumwe azokwibera mu mizabibu yiwe atankomanzi. Umwumwe azokwibera mu mizabibu yiwe atankomanzi. Abari barashwiragiriye mu bindi bihugu bazogaruka. Ababa muri Siyoni bazoshwiragiza abansi babo, hamwe amatungo yabo bayagira ishikanwa ry'umukama. Ababa muri Siyoni bazoshwiragiza abansi babo, hamwe amatungo yabo bayagira ishikanwa ry'umukama. Umukiza azovukira i Betelehemu. Umukiza azovukira i Betelehemu. Azoba umwami w'amahoro, aganze gushika ku mpera z'isi. Azoba umwami w'amahoro, aganze gushika ku mpera z'isi, akure igihugu ciwe mu minwe y'abanzi baco bose. Umukiza azovukira i Betelehemu, aba umwami w'amahoro, aganze gushika ku mpera z'isi, kandi akure igihugu ciwe mu minwe y'abanzi baco bose. Ibigirwamana byose bizosambugwa, hasigare Imana y'Israeli gusa.
ibigirwamana byose bizosamburwa, hasigare Imana y'Isirayeli gusa. Mukaba rero mwakurikiye, nimwumve ubwa mbere hariko harabugwa amagorwa agiye gushikira aba banyisirayeli n'abo bo mu Buyuda kubera amabi bakoze, mugabo batanatubwiye yuko bisubiyeko. Raba ingene baciye baburirwa imigisha igiye kubashikira, gushika naho haca habugwa n'umucunguzi azovukira i Betelehemu, agaheza akaba umwami w'amahoro, akaganza gushika ku mpera z'isi, agaca atuma abanzi bose bari barembeje igihugu c'Imana ababaremura akababakurako. Iki rero cari igice ca kabiri. Igice ca gatatu, Umukama asubira kuburanya Israeli n'Ubuyuda. Umukama asubira kuburanya Israeli n'Ubuyuda. Iki ni igice ca gatatu. Ni kuva ku kigabane ca gatandatu gushika ku kigabane c'indwi akarongo k'umunani. Kigabane ca gatandatu gushika ku kigabane c'indwi akarongo k'umunani. Aha rero umuntu agaca yibaza, none ko baciye ubwo nyene bari bahejeje kubaburira ibintu vyiza bigiye kubashikira, ubu naho bagize iki kugira ngo bace basubira kwitwarirwa kuburanwa, kandi baburanwa n'Umukama? Umukama ati, gihugu canje mbe nakugiriye iki? Mbarira ico nakuruhishije kandi unyishura. Gihugu canje mbe nakugiriye iki? Mbarira ico nakuruhishije kandi unyishura. Jewe nagukuye mu buja bwo mu Misiri. Jewe nagukuye mu buja bwo mu Misiri. Jewe naguhaye Musa na Aroni ngo bakuje imbere. Naguhaye Musa na Aroni ngo bakuje imbere. Nagukuye ko umwami Baraki yashaka kukuzimanganya. Nagukuye ko umwami Baraki yashaka kukuzimanganya. Jewe nagukuye ko umupfumu Barahamu yashaka kukuvuma. Nagukuye ko umupfumu Barahamu yashaka kukuvuma. Ikibi nagukoreye ni ikihe? Ikibi nagukoreye ni ikihe? Aha rero ni ku ruhande rw'Imana. Mwumve ibyo Umukama ariko arabwira abo bagize igihugu ciwe. Gihugu canje mbe nagukoreye iki? Umbarire ico nakuruhishije kandi unyishure. Jewe nagukuye mu buja bwo mu Misiri. Jewe naguhaye Musa na Aroni ngo bakuje imbere. Jewe nagukuye ko umwami Baraki yashaka kukuzimanganya. Jewe nagukuye ko Barahamu yashaka kukuvuma. None ikibi nagukoreye ni iki? Ariko wewe wagumye urunda amatungo adatunganye. Wewe wagumye urunda amatungo adatunganye. Abatunzi bawe buzuye ububisha. Akanwa k'abantu kawe kuzuye ububeshi.
abakuru mu bandi ntibatinya gusesa amaraso. Abakuru mu bandi ntibatinya gusesa amaraso. Umuhungu asuzugura se, umukobwa yerurira nyina, umukazana yerurira inabukwe, umuntu akaribwa nabo mu nzu iwe. Mwumve rero ku ruhande rw'Imana, Imana ikagira ibyiza, mugabo ku ruhande rwabo mwumve nabo ibyo bakoze. Ariko wewe wagumye urunda amatungo adatunganye. Abatunzi bawe buzuye ububisha. Akanwa k'abantu bawe kuzuye ububeshi. Abakuru mu bandi ntibatinya gusesa amaraso. Umuhungu asuzugura se, umukobwa yerurira nyina, umukazana yerurira inabukwe, umuntu akaribwa nabo mu nzu. Sinzi rero yuko natwebwe umukama turavye Yohava avuga ayo majambo, we aravye ibyiza dukorera mugabo agasanga natwe aho guca dufatira kuri ibyo byiza twagiriwe n'umukama kugira ngo natwe twiyita abiwe turangwe n'ineza, ugasanga natwe ntitureka gukora inabi. Raba rero umukama agashikaho agira ati none igihugu canje nakubwiriye iki? Ibyo nagushakuzemwo nibihe kandi nyishura? Je muri ibi nagukoreye inabi irihe? Mugabo woraba ibyo wirirwamo. Iki rero cari igice ca gatatu. Ubu naho igice ca kane, umwizero w'Isirayeli. Umwizero w'Isirayeli. Ikigabane c'indwi kuva ku karongo k'icenda gushika ku karongo ka 20. Ikigabane c'indwi kuva ku karongo k'icenda gushika ku karongo ka 20. Umwizero w'Isirayeli. Umukama niyangirira ishavu kuko namucumuyeko, nzokwiyumanganya gushikaho azomburanira. Niyangirira ishavu kuko namucumuyeko, nzokwiyumanganya gushikaho azomburanira. Numva Israeli irabona umukama niyaramuka agize ishavu ari uko by'ukuri namucumuyeko, none ko nzoba mbona akabi nakoze. Nzogerageza kwiyumanganya gushikaho azomburanira, akanjana hari umuco ngihweza ubutungane bwiwe. Gushikaho azomburanira, akanjana ahari umuco ngihweza ubutungane bwiwe. Murabona uwo mwizero w'Isirayeli. Reka azoba yangiriye ishavu kubera namucumuyeko, mugabo kubera nzoba mbona yuko namucumuyeko, nzogerageza kwiyumanganya gushika azomburanire, anjane ahari umuco nihweza ubutungane bwiwe.
uwundi mwizero w'Isirayeli. Bazosubira kubaka impome z'igisagara bagure imbibe zacu. Bazosubira kubaka impome z'igisagara bagure imbibe zacu. Ubundi mwizero, abari barangajwe bazogaruka umukama asubire kuragiza inyobozo yiwe ubusho bwiwe. Abari barangajwe bazogaruka umukama asubire kuragiza inyobozo yiwe ubusho bwiwe. Amakungu azobibona atetegwe, noneho bave mu bwihisho bwabo bajugumira bagende bagana umukama Imana yacu. Amakungu azobibona atetegwe, noneho bave mu bwihisho bwabo bajugumira bagende bagana umukama Imana yacu. Imana izoheza itugirire imbabazi, iterere mu nyenga ibicumuro byacu. Imana izoheza itugirire imbabazi, iterere mu nyenga ibicumuro byacu, iheze yereke ubuntu bwayo Aburahamu n'akabuto kiwe mu myaka yose izokurikira. Imana izoheza itugirire imbabazi, iterere mu nyenga ibicumuro byacu, iheze yereke ubuntu bwayo Aburahamu n'akabuto kiwe mu myaka yose izokurikira. Nashatse rero kugenda buke buke kugira ngo mwumve ibiri mu gice kimwe kimwe. Nari gushobora kuvuga ni ibice ni bine. Igice ca mbere, umukama aburanya Isirayeli n'Ubuyudeha, no kuvuga kuva ku kigabane ca mbere gushika ku kigabane ca gatatu, agaca agezaho mugabo mutazi ivyo yababuranijeko. Igice ca kabiri, ivyemerewe Siyoni, ikigabane ca kane n'ikigabane ca gatanu mutazi ivyo umukama yabemereye. Mugabo ubu nagenda babwira ibyo umukama yabemereye. Igice ca gatatu, umukama asubira kuburanya Isirayeli n'Ubuyudeha. Ubu naho kuva ku kigabane ca gatandatu gushika ku kigabane c'indwi akarongo k'umunani nkababwira ibyo mutazi ivyo yaburanije ko ivyo ari byo. Mugabo ubu nabivuze. Igice ca nyuma, umwizero w'Isirayeli, ikigabane c'indwi kuva ku karongo k'icenda gushika ku karongo ka 20, mugabo mutazi ivyo ari byo. Ariko ubu nashatse kugenda buke buke kugira ngo mwumve mu gace kamwe kamwe ibirimo. Ica gatatu rero, intumbero y'ico gitabo. Intumbero y'ico gitabo. Umuhanuzi Mishe abona mu mabi yose akogwa kw'isi amaborogo ya bene kuyakoregwa, asaba ijuru ngo ribagwaneko. Umuhanuzi Mishe abona mu mabi yose akogwa kw'isi amaborogo ya bene kuyakoregwa, asaba ijuru ngo ribagwaneko.
akabona n'ububi bwa bene kuyakora butegerezwa guhanwa n'ijuru. Ububi bwa bene kuyakora butegerezwa guhanwa n'ijuru. Mwumva ni ibintu bibiri. Icambere, aya mabi akogwa ku isi, bene kuyakorerwa baraboroga biteze yuko Imana yobagwanako ikabatabara. Mugabo kandi bene kuyakora ntibace bashira agati mu ryinyo ngo twebwe ngo turashitse kuco twashaka gushikako, bamenye yuko bakoze amabi. Mu gihe batabisabiye ikigongwe, mu gihe batisubiye ko barikwegeye ibihano. Umuhanuzi Mishe aca amenyesha urubanza rw'Imana n'ibihano bihuye n'amabi yose yakozwe. Umuhanuzi Mishe aca amenyesha urubanza rw'Imana n'ibihano bihuye n'amabi yose yakozwe. Nimwaronka rero akaryo ko gusoma, muce muraba igice cose cerekeye ibihano, haca hakurikira n'urubanza rw'Imana, ibihano bitegerezwa gukurikira. Amabi arakogwa, hagaca hamenyeshwa urubanza rw'Imana n'ibihano bizotegerezwa gukurikira. Ariko umuhanuzi Mishe arerekana ko iruhande y'inabi yakozwe n'ibihano bijanye n'iyo nabi, hari intsinzi ya Siyoni, umusozi wubatswe ko ingoro y'Imana, hakaba n'ubwami bw'Imana yo nyene yishinga kuyobora abayubaha bose. Hari intsinzi ya Siyoni, uwo musozi wubatswe ko ingoro y'Imana. Twamaze kumva ingene vyavuzwe, uwo musozi uzoja hejuru y'iyindi misozi yose, hahandi abo mu makungu yose bazoshwa baduka kugira ngo bariho baza kwigishirizwa amategeko y'Imana. Hari intsinzi ya Siyoni, hagaca haba n'ubwami bw'Imana yo nyene yishinga kuyobora abayubaha bose. Ngaha rero umuhanuzi Mishe acatanga n'impfunyapfunyo y'inyigisho zitangwa n'abandi bahanuzi bo mu gihe ciwe. Umuhanuzi Mishe acatanga n'impfunyapfunyo z'inyigisho zitangwa n'abandi bahanuzi bo mu gihe ciwe. Aramenyesha rero ko atakindi umukama yiteze ku muntu uwo ari we wese atari ukuba intungane no kurwanira ubutungane nk'uko vyigishwa n'umuhanuzi Amosi. Umukama yiteze ku muntu wese kuba intungane no kurwanira ubutungane nk'uko vyigishwa n'umuhanuzi Amosi. Umuntu wese abe intungane kandi agwanire ubutungane. Ivyo nivyo vyigishwa n'umuhanuzi Amosi. Umukama yiteze kandi ko umuntu wese kugira ubwiza, ubugororotsi no gukunda Imana nk'uko vyigishwa n'umuhanuzi Ozeya. Kugira ubwiza, ubugororotsi no gukunda Imana nk'uko vyigishwa n'umuhanuzi Ozeya. Ubwiza, ubugororotsi, ugukunda Imana.
umukama kandi yitega ku muntu wese kwihambirira ku mukama mu bwifatiro buto buboneka nk'uko byigishwa n'umuhanuzi Izaya. Kwihambirira ku mukama mu bwifatiro buto buboneka nk'uko byigishwa n'umuhanuzi Izaya. Ngiyi rero intumbero y'iki gitabo c'umuhanuzi Misha. Amabi yose akorwa kuri ino si, hariho amaborogo ba bene kuyagirirwa, hakaba n'inabi ikorwa na bene kuyagirwa. Ababoroga bariteze ko Imana ibagwanako, mugabo bene kuyagira nabo mu gihe batokwisubirako bitege ko ari ibihano. Iruhande rero y'ibyo hariho intsinzi ya Siyoni, uwo musozi wubatswe ko ingoro y'Imana, kuko bose bazoteba bategere yuko atahandi hazova urukiza atari kwigishwa amategeko y'Imana. Bashobora baduke bave mu bihugu byose baje kwigishwa amategeko y'Imana. Imana nayo iheze iyobore abayubaha bose. Hanyuma rero umuhanuzi Mishe agace yibukiriza ibiriko birigishwa n'abandi bahanuzi, ibiriko birigishwa na Amosi. Umuntu wese abe intungane kandi agwanire ubutungane. Ibiriko birigishwa na Ozeya, umuntu wese agire ubwiza, ubugororotsi no gukunda umukama. Ibiriko birigishwa na Izaya, umuntu wese yihambirire ku mukama mu bwifatiro buto. Twebwe rero uno munsi nitwe turonse iyi nyigisho. None rero na twebwe twirinde inabi yose ngo dushobore kuzibukira ibihano iyo nabi ishobora kudukwegera. Twirinde inabi yose ngo dushobore kuzibukira ibihano iyo nabi ishobora kudukwegera. Na twebwe dukunde ingoro y'Imana kugira ngo tuyironkemwo ibyiza umukama ayidutegekanirizamwo. Dukunde na twebwe ingoro y'Imana kugira ngo tuyironkemwo ibyiza umukama ayidutegekanirizamwo. Na twebwe tworohere Imana kugira ngo itwiyoborere mu nzira y'ubukiro. Tworohere Imana kugira ngo itwiyoborere mu nzira y'ubukiro. Na twebwe tube intungane kandi turwanire ubutungane nk'uko Amosi avyigisha. Tube intungane kandi turwanire ubutungane, tugire ubwiza bw'umutima, ubugororotsi no gukunda Imana. Ubwiza bw'umutima, ubugororotsi no gukunda Imana nk'uko umuhanuzi Ozeya avyigisha. Na twebwe twihambirire ku Mana mu bwifatiro buto nk'uko Izaya avyigisha. Gutyo tuzohimbagwe nuko Imana yonyene ubwayo idusamirijeko imihango y'amahoro n'imigisha. Tuzohimbagwe nuko Imana yonyene ubwayo idusamirijeko imihango y'amahoro n'imigisha, hakudusamirizako amagorwa aturindiriye.
hakudusambiriza ko amagorwa aturindiriye. Tugire Kristo. Mu buzima bwanjye bwose nziringira Imana, Imana ngiye gutsinda nzambaza Imana.